Diteka n'umunezero ntangere vy'ugusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Ndagwaye kaze rero bivanye naho uherereye uri nga mu gihugu c'u Burundi mu buseruko mu manuko mu buraruko mu burengero hanze mbeze igihugu c'u Burundi nko mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini ku mugabane wa Afrika ndetse no makungu ya kure. Benshi babonye abantu bakora mu rwego rumwe babiyumvira ko bose bahuje ingene batekereza. Aha twovugamwo muri politike cyane cyane ku batari bake bagiye babona aba bagabo babiri ari bo Colonel Alfred Innocent Musiremu ndetse na Ernest Musaba bakorera urwego rw'iperereza. Bose bari mu maperereza ahiga abaharana agateka kazira muntu, abantu batandukanye ndetse n'abandi mu gihugu. Bagiye baranyuruza abantu benshi bakaburwa irengero, benshi babibaza nk'abagenzi bicara bakumvikana abakwiye kwicwa, ariko nabo hagati yabo n'umucanwa ku rwego rwo guhigana ngo bicane. Musiremu byarageze n'igihe arafatwa aje gusambishwa nawe mwiperereza ku mugambi yoba yariko arategura kwica Ernest Musaba. Ese babapfiki? Reka dusubire gato inyuma. Muri Kigarama umwaka w'ibihumbi 2021 harasotse inkuru yavuga inyinyurana hagati ya Colonel Alfred Innocent Musiremu cogera arongoye iperereza mu gihugu hagati uwo benshi bita DDI hamwe na Colonel Ernest Musaba yarajejwe iperereza rya gisirikare benshi bita GD. Ivyo bapfa vyari vyinshi. Musiremu yakirizwa Musaba ko amutwara akazi, ko yabwiye inderetsi canke se informateri ko ziwe ko ari we yarasigaye aronka amahera menshi y'iperereza. Musaba yagiriza Musiremu ko yarabangamiye abakozi b'iperereza rya gisirikare. Muri ico kiringo Musiremu yakorana cane na Gabriel Nizigama batazira tibiya yari umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu. Ivyatuma benshi bibwira ko Musiremu ari we yari yegereye President Ndayishimiye. Ernest Musaba nawe yari yegereye cyane Reverano Ndikuriyo, aza gutangara asanze hari amakuru menshi yatanzwe kwa Ndikuriyo ntiyashikira umukuru w'igihugu. Twibutse ko muri ico kiringo iperereza rya gisirikare ryakoze ibara mu kunyuruza indiri z'abarundi atacamira. Ivyashavuze cyane Musiremu ko banyuruzwa urwego rwiwe rutabizi. Reka tubanze tubigarukeko. Amabi yakozwe n'iperereza rya gisirikare mu mwaka w'ibihumbi 2021 ntiyereye cyane Colonel Ernest Musaba. Mu mpera za Kigarama mu mwaka Musaba yarabogojwe n'umukuru w'igihugu President Ndayishimiye. Yoba kandi yarababajwe n'indiri z'abanyurujwe atabizi. Musaba nawe agatangazwa no kumva ko atarabizi mu gihe we yarazi ko ariko akurikiza amategeko y'umukuru w'igihugu. Colonel Ernest Musaba ntiyakurikiranywe mu butungane ku mabi yakozwe n'iperereza rya gisirikare mu gihe yararirongoye, ahubwo yahawe ikindi gikorwa kidasanzwe cyo kuneka abansi ba President Ndayishimiye binyegeje mu nzego zihambaye z'igihugu. Uyu Colonel Musaba ngo numwe mu bari bagize iperereza ryigenga rya President Ndayishimiye. Igikorwa cya Colonel Musaba cyatumye President Ndayishimiye amenya ko hariho umugambi ugeze kure kumutembagaza. Zimwe mu ndongo z'igihugu zo zarateguye kwankisha abanyagihugu President Ndayishimiye babicishije mu kwankishirwa mu ngiro ry'igingo umukuru w'igihugu afata gutyo akaboneka ko ataco amaze kubuza ivyankenerwa ko biboneka. Ibi benshi barabizi cyane ari naho hakuriwe Generali Arengiyome Bunyoni. Abo Colonel Musaba yaneka bo ntibari abana, baramumenye. Niho rero haba haravuye umugambi wo kuganagura Colonel Ernest Musaba. Umugambi wari washinzwe Colonel Alfred Innocent Musiremu nk'uko amasoko yacu mwiperereza abitumenyesha. Colonel Musaba yarasimvye umutego w'abari bateguye kumurasa. Mu nyuma hoba harateguwe kumuhishano. Uwari kuri muha avuga ko ari umwe mu barongoye iperereza mu ntara imwe nga mu gihugu tudashimye kuvuga izina. Uwo mugambi waramenyekanye mu ntango za myandagaro. Alfred Innocent z'uwo mwaka Alfred Innocent Musiremu yarakuye mu mabanga yiwe kurongora iperereza mu gihugu hagati, acahabwa kuraba iryo hanze y'igihugu, gutyo abarazwa ubushobozi n'ububasha. Mu mabanga yahorana Musiremu yasubirijwe n'umwizigirwa wa President Ndayishimiye na Ernest Musaba ariwe Colonel Aloys Sindayihebura. Ubuho akaba yarasubiriye uyu Colonel Aloys Sindayihebura akaba ari we basubiriye Gabriel Nizigama batazira tibiya mu kibanza cy'umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu. Kuva ahindura amabanga Alfred Innocent Musiremu ntigeze asubira kuboneka ku biro vy'iperereza, ndetse kuri ubu yarashinzwe andi mabanga yo kuraba ingene ubugeni bw'abapolisi
ndetse n'ububare bwa gipolisi byose bikorwa. Ubu mpande zose ngo ziraziranye, abashatse gukora Ndayishimiye barazi ko abizi ko akene kwiha umwanya mu kubaka inguvu zose. Perezida Ndayishimiye nawe araza abagiye bose mu mugambi wo kumutembagaza, ngo yihaye intumbero yo kubagwanya igihe kirekire, akagenda arigizayo umwe umwe buke buke gushikaho inzego zose zizoba ziri mu minwe yabiwe. Perezida Ndayishimiye nawe ngo muvyazi neza arazi ko mu nzego zambaye z'igihugu n'umugambwe ari kumwe n'abantu batamunywa no mu mazi, ariko kandi arazi ko hamwe yo kwaduka abarwaniriza rimwe bose vyo hava bitamworohera, kandi ko n'ubutegetsi bwohungabana ntawuzi ko iryo ahangana ry'izo mpande zibiri zizorangira. Nkuko benshi bagiye barabitahura, inyurana rya Colonel Musaba na Colonel Museremu ryari rirengeye abo bagabo babiri gusa. Ni inyurana ryari ku rwego rwo hejuru no mu butegetsi bwa Perezida Ndayishimiye, kuko umwe nkuko twababwiye yari yegereye Perezida Ndayishimiye, uyundi nawe akegera umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo. Reka tubibutse kandi ibyakozwe ubw'iperereza ryakoze bara mu kunyuruza inzira z'abarundi atacamira, byanashavuza Museremu ko banyuzwa urwego rwiwe rutabizi. Harabayeho inyurana hagati y'inzego z'iperereza. Ico gihe nibwo hari hamaze iminsi hagarikwa abasirikare bakorera canke bakorana n'iperereza rya gisirikare. Uwundi murwi wari ubangamiwe n'abasivile bahora baha amakuru iperereza ry'igihugu SNL, abo bita aba informateri, ubu bakaba barahinduye baje gukora iperereza rya gisirikare. Mu minsi ya mbere haratangajwe amakuru y'ihagurikwa ry'abasirikare Lieutenant Colonel Benoit Barungura na Adjudant Chef Aristide Segaterama bari begereye cyane iperereza rya gisirikare, bakaba bari bafashwe bamara indwi zitatu bapfungiye mu biro bikuru vy'iperereza imbere yo kurungikwa mu ibero rikuru rya Mpimba. Abasirikare batatu mu iperereza rya gisirikare barapfungiwe nabo muri documentation. Amezi abiri yari hafi gukwira abasirikare batatu mu iperereza rya gisirikare bapfungiwe aho benshi bita muri documentation, no kuvuga muri Service Nationale de Renseignement SNL, hariya hafi ya Cathedrale Regina Mundi. Abo basirikare nibo barimwo Lieutenant Colonel Libere Niyonkuru. Uyu kandi akaba yarasanzwe n'ubundi ari n'icegera cy'umukuru w'iperereza rya gisirikare. Iyi ntwazangabo yahoze igwana muri FDD ivuga ku mutumba wa Murinzi muri komine Rutegama mu ntara ya Muramvya. Mu mezi ya mbere intwazangabo yaravuzwe mu vyo kunyuruza abantu batari bake kandi mu mihingo myinshi y'igihugu, hakaba hari mu mwaka wa 2021. Ahanini akaba kandi ngo yaranyuruje abanyagihugu n'abasivili ataho bahuriye n'igisirikare, akaje kubapfungira muri police militaire, akababoreza gupfa abatari bake kandi nabo bakicwa. Ivyo bikorwa vy'ubukoko ngo barabikoranye n'akarwi k'abasirikare n'abasivile, mbere bamwe akaba ari abasivile bakorera CNDD-FDD. Libere Niyonkuru kandi akanavugwa mu vyo kugandagura abanyezitongo yubatsemwo inzu mu Kamenge. Akazamo kandi Adjudant Chef Onesphore Ndayishimiye batazira Braddock, abandi bakamwita Mufankuru. Uyu akaba yari igisongerezo cy'intwazangabo cegukira police militaire, ariko agakorera cyane iperereza rya gisirikare. Uyu Braddock akaba avuka ku mutumba wa Gasheke muri komine Murwe wo mu ntara ya Cibitoke. Ku mategeko yahabwa na Lieutenant Colonel Libere Niyonkuru, Braddock ngo niwe yishikiye ku rubuga ararongoye ibikorwa bitari bike vyo kunyuruza abasivile bahavuye baburirwa irengero hagati ya Ruheshi na Gitugutu mu mwaka wa 2021. Braddock yanyuruje abantu batari bake akoresheje imodoka yo mu bwoko bwa camionette double cabine yera ifise ku mpande uturongo dushaka gutukura. Imodoka yo baratanzwe n'umugambwe kandi ikanyongwa n'umushoferi w'umugambwe yitwa Daniel. Hakazamo kandi Adjudant Chef Jean Bosco Ahishakiye. Iki gisongerezo cy'intwaramiheto cyaravuzwe mu mabi menshi cyane kuva mu mwaka wa 2016, aho yari yimonogoje mu kunyuruza abasirikare bahoze muri FAB no muri FNL. Uyu kandi yaranavuzwe mu vyo kunyaga amafaranga y'abantu ku ruyeri. Uyu Jean Bosco Ahishakiye yarakoranye n'iperereza rya gisirikare mu bubisha bwo kunyuruza abasivile mu mezi menshi cyane, ku mategeko yahabwa na Colonel Libere, Lieutenant Colonel Libere Niyonkuru. Kuva rero bafashwe mu mpera za Gitugutu umwaka wa 2021, bano basirikare bapfungiye mu busho bwa documentation hafi ya Cathedrale Regina Mundi i Bujumbura. Mu vyo babazwa harimwo abanyagihugu bashika 5 banyurujwe mu ijoro
igenekerezo 12 gitugutu uwo mwaka nyene mu gacimbiri ka Midodo no ku mutumba Muhuzu muri zone Magara ya komine Rumonge wo mu ntara ya Rumonge. Muri abo banyurujwe harimwo umutama bita Alexis Nimubona waho ku Midodo bene abahungu be babiri Eric Ndobamungu ndetse na Gabriel Nsabiyumva bamwe mu hamwe n'umukozi wa Filimini iryo joro yitwa Filimini. Iryo joro nyene baranyuruje n'umudandaza yitwa Jean Claude Niyo Mukunzi yafashwe ari karirenganira ku mutumba wa Muhuzu akaba ari karataha muri komine Burambi ku rubibe rwa Midodo. Abasirikare kandi ngo bari bakoranye n'imbonakure izwi cyane kuri uwo mutumba yitwa Sumani Nzirorera be n'umukuru w'umutumba Muhuzu yitwa Onesime. Asumani na Onesime ngo barafashwe gato barapfungirwa muri documentation ariko bo bahavuye barekurwa. Amakuru akavuga ko yava mu iperereza akavuga ko Libere niyo nkuru yasavye ko Asumani na Libere borekurwa kuko ivyashikiye abo bantu bo atavyo bazi mu gihe bo bakoze igikorwa cyo kurerekera iperereza rya gisirikare. Ivyakurikiye bakaba batarabigiyemwo. Bamwe bati ese ico gihe iperereza rya gisirikare ryapfa ikina documentation. Benshi bibaza ikibazo bati bigenda gute ngo abakozi b'iperereza rya gisirikare bafatwe bagirizwa kunyuruza abantu kandi SNL nayo imaze imyaka iriko iranyuruza abantu batigeze basubira gutorwa irengero. Kayo maperereza akora amabi gusa kandi agakorera umugabo umwe bigenda gute ngo atangure kunyinyurana. Kuva iperereza rya gisirikare ritanguye umuriro udasanzwe mu kunyuruza abasivile, ishavurira ryaranize kwa Alfred Innocent Muserema yarajejwe iperereza mu gihugu hagati. Ubwa mbere ngo bwo abona ko iperereza rya gisirikare JDR yari yaje kumuvogera amabanga yiwe. Cyakabiri cyamubabaje n'ingene abasirikare banyuruza abantu mu ntara atarundi rwego na rumwe babimenyesheje, maze abatwara iperereza mu ntara n'abapolisi bagasigara baragirizwa ivyo batazi. Gatatu cyababaje ngo Museremu gusumba n'ingene iperereza rya gisirikare JDR ryo ryarikoresha amafaranga menshi mu kugura abasanzwe batanga amakuru muri SNL, maze barabahindukiza ntibasubira gutanga amakuru muri documentation. Ni wa mugani w'ikirundi ngo ukurusha ibijumbu agutwara imbwa. Icakane ngo Museremu yapfa n'iperereza rya gisirikare n'inyungu z'amafaranga batwara n'abakorera izo nzego bakura mu biturire n'ubusuma bahabwa. None ayo mafaranga adasanzwe iperereza rya gisirikare ryakoresheje mu kunyuruza abasivile yoba yaravuye hehe? Ibi navyo tuzogenda tubigaruka ko kandi tuzobigaruka ko mu gihe n'iperereza rya gisirikare ryarirongowe n'umushinga w'amateka Lazare kure hakazamwo kandi ryahagarikwa ry'abajejwe gutanga amakuru mu iperereza. Aha rero niho bivugwa ngo inzovu zibiraho zigwa n'ivyatsi nivyo bihasigara. Muri iryo nyinyurana ry'inzego zijejwe kugendereza babanga amatwi nibo bahagorewe. Abatari bake barafashwe mu minsi ya mbere barapfungwa muri SNL bagizwa ko bahemukiye documentation mu gihe bakwiye amakuru bakaja gukorera iperereza rya gisirikare JD. Hakaba kandi hariho n'amakuru avuga ko hoba hari habishwe muri abo babanga amatwi. Abashoboye kumenyekana amazina yabo harimo nka Jean Bosco Nibitegeka batazira Bujiginya yakoreshejwe n'iperereza rya gisirikare mu kunyuruza Jean Marie Vianney Badogomba mwaka w'2021 muri Nyakanga n'abandi. Uyu Bujiginya yari amaze kumenyekana kubera ubutumwa basanze mu telefone yiwe aho yandikira na Braddock ibijanye n'inyuruzwa rya Badagomba. Bujiginya yarapfunzwe ajanwa mu mpimba ariko yahavuye asorwa impimba ajanwa mu iperereza muri documentation. Uwundi yamenyekanye ni umwinformateur yitwa Nyandwi Innocent ho mu Kanyosha hoze muri FNL mu ntara ya Cibitoke. Haravuga kandi uwundi mwinformateur yahafatiwe kandi akikwa ko yoba yaramaze no kwicwa. Abo bose bazira ko bahoze bakora iperereza rya Museremu mu nyuma barahindura baje gukorera iperereza rya gisirikare JD yari isanzwe rirongowe na Colonel Ernest Musaba. Ngaho rero aho impari z'abagabo babiri bose bakorera urwego rumwe rw'iperereza gusa bitandukaniye kuwo umwe wese akorera, harimo uwakorera iperereza rya gisirikare
ndetse n'uwakorera iperereza ryo hagati mu gihugu n'ibindi byinshi tuzogenda tubigaruka ko cyane ku nkuru ziba ziriko ziravugwa zo mwiperereza. Aya n'ayandi rero yose ntucikwe ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tucikanwe n'adushikiriza usangiza n'amakuru bagenzawe kandi bivanye naho baherereye kugira ngo nabo baje bashikirwa niba biriko biravugwa bigezwe ku ngaho mu gihugu cy'u Burundi hanze mbeze igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. n'Umuhuza TV Imana ibahezagire mu bikorwa byanyu vya misi yose muri ko murakora.